Umugwi mpuzamakungu ukurikiranira hagufi akarere k'ibiyaga binini umenyesha ko utewe impungenge n'intureka zabaye ndanse mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Cane cane intambara iriko irabera mu micungararo ya Uvira, ugatera akamo ko guhagarika intambara. Mu itangazo waraye usohoye, uno mugwi usaba umuhari wa M23 n'ingabo z'u Rwanda guhagarika ubwo nyene ibitero byabo mu buseruko bwa Kongo, kandi ko ingabo z'u Rwanda zova mu buseruko bwa Kongo nkuko bisabwa n'inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano ku isi. M23 nayo ikubahiriza ivyo yiyemeje mu masezerano yo kwa 19 mu Kakaro umwaka wa 2025. Kuva intambara isubiye kwaduka mu mpera z'umwaka wa 2021 si ubwa mbere M23 n'u Rwanda batewe akamo ko guhagarika intambara, ariko ntacyo byigeze bihindura ku rubuga. Leta ya Kongo nayo ikabandanya itakaza ubutaka. U Rwanda rwamye rwagirizwa ko rushigikiye umuhari wa M23 mu kuha ibikoresho by'intambara hamwe n'ingabo. Ivyo leta y'u Rwanda ibandanya ihakana, ikavuga ko gusa ifata ingingo zo kwikingira ingaruka z'iyo ntambara.